b'Imana ndabinginga mwe mugira ibicaniro mu nzu zanyu, ndabinginze gira igicaniro mu rugo rwawe, gira igicaniro kuko ahantu hari igicaniro insazi ntizipfa kuduma. Urumva abadayimoni ntibapfa kwinjira uko bashaka. Gira igicaniro. Imana hari abantu bashaka ibitangaza by'Imana kandi nabo haleluya haleluya. Ndanezerewe kandi gusubira kubakira kuri CANAAN TV channel yanyu mukunda. Natwe turabakunda cyane, tubifuriza amahoro menshi, tubifuriza umugisha w'Imana kandi kubana namwe biraduhimbara gose. Reka rero tubanze dusenge imbere yuko dutangura kuganira ijambo ry'Imana. Nta usa nawe muremyi w'ijuru n'isi, eka nta n'uringaniye nawe. Uri umuvyeyi mwiza dukunda kandi atugwanira intambara zose ducamwo. Ibiduhiga ni byinshi, bitugwanya ni byinshi, ariko mwami Imana byose ugenda bidukiza kubera urukundo n'imbabazi zawe nyinshi dufitiye. Turazi neza ko abo tugwana atari inyama n'amaraso, kandi natwe mwami Imana ntitugwana nk'abinyama ariko tugwana nk'abanyamwuka. Nico gituma niki gitondo ciza duhaye muvyeyi mwiza, sengera bene data bose ngo babe maso kuko umwase ntasinziriye, ari maso kugira ngo agwanye benshi. Ariko nawe mwami w'amahoro nukuri warasezeranye ko abawe utazobarekura. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose kibi cawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye ko unyumvise. Amen amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe uyu munsi ni ijambo rivuga ngo senga cyane kuko Satani afise umugambi ukwiyongeza kuguterereza ivyago. Haleluya. Satani yabonye aguteye muri iyi nzira, utabaye maso aravuga ati reka niyongeze kuko ndamubabaze ko nawe yarambabaje. Cyane cyane iri nk'umuntu yarasanzwe azimana hama ukamera nk'ubivamo, aragerageza akazana ikibi akazana ikindi kugira ngo akurushe, noneho akuzimye burundu akwigarurire. Haleluya. Ariko iyo ukangutse Imana irigaragaza. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Vyakozwe n'Intumwa igice c'12. Turasoma kuva ku murongo wa mbere dushikane ku murongo w'11. Umumarayika akiza Petero agira yicwe na Herode. Maze muri ico gihe umwami Herode ata mu maboko bamwe bo mw'ishengero ngo bagirire nabi. Yicisha inkota Yakobo mwene nyina wa Yohana. Maze abonye ko bihimbaye Abayuda ariyongeza. Afata Petero hari mu minsi y'imitsima itambiye. Amaze kumufata amushira mu ibohero, amuha abasoda 16 kumurinda ari bane agira ngo azomushikiriza abantu Pasika iheze. Nuko Petero arindirwa mu ibohero, ariko abishengero baramusengera. Haleluya. Ngo ariko abishengero baramusengera, batakambira Imana bagiziki bakobeje. Haleluya. Ngo ku munsi bwaca Herode amushikiriza muri iryo joro Petero yarasinziriye ari hagati y'abasoda babiri abohesheje iminyororo 2. Abararizi bari hagati barinda iyo inzu y'ibohero. Maze marayika w'umwami Imana amuhagarara iruhande, umuco ubonesha mu nzu. Akoma Petero mu mbavu aramukangura ati byuka n'ingoga. Iminyororo imuva ku maboko irakoroka. Umumarayika aramubarira ati kenyera wambara inkweto zawe. Abigenza atyo. Kandi aramubarira ati izingira umutamana wawe unkurikire. Arasohoka aramukurikira. Yamara ntiyamenya ivyo umumarayika akoze ko ari ivy'ukuri, ariko agira ngo abonye ivyo yeretswe ko mu ndoto. Baciye ku bararizi ba mbere no ku ba kabiri, bashika ku irembo ryugajwe urugi rw'icuma rija mu gisagara.
rurabiyugururira ubwago, barenga irembo baca mu nzira imwe. Uwo mwanya umumarayika aca amusigaho. Akenge kagarutse, Petero aribwira ati noneho ndamenye by'ukuri yuko umwami yatumye umumarayika wiwe akankiza ukuboko kwa Herode hamwe n'iby'ubwoko bw'abayuda bwari burorereye byose. Haleluya, amen. Mwumvise ibanga ryo gusenga umuntu akobeje. Haleluya. Ukovya ndeka ndagisigure, ubwo hariho abana bo mu gisagara batavyumva. Gusenga ukobeje n'ugusengana umwete, gusengana inkomezi, ugasenga cyane ukobeje, washizemwo inkomezi zawe n'ubwenge bwawe bwose, ukavuga ngo ndasengera iki kuntu gushika mbonye inyishu. Haleluya. Umwami Herode ngo hari mwihamwa y'abigishwa ba Kristo, murumva ko Yakobo yari yamwishe. Rero kubera abayuda inyigisho bigisha intumwa za Kristo zarabarya, zarabababaza ko zarabacumita, ko hariho inyigisho by'ukuri zicumita umuntu kubera ziba zikora ku cyaha ciwe. Kandi abantu benshi barabayoboka, baravuga ati ikintu cyo dufasha kigatuma tugira abayoboke benshi nuko aba bantu bahona mu gihugu cyacu, ntihagire umuntu n'umwe yosigara avuga izina rya Kristo. Ngo nukuri ngo babonye bishe Yakobo ngo baranezerwa, bagira iminsi mikirungira, baranyoye, baratamba, baratarika. Mwumvise Satani ibyo akora. Iyo umukristo agiriwe nabi, Satani aranezerwa, Satani agira fete. Ari naco gituma bantu b'Imana twirinde cyane kunezerwa no gufatanya na Satani kugirira nabi abana b'Imana. Umva Satani aranezerwa iyo abona nk'abana b'Imana bariko barasubiranamwo, bajyana, bankana, bashihana. Satani aravuga ati très bien mes enfants, ivyo muriko murakora birampimbara, nivyo nyene nari nshaka, ndashima ngene muriko murakora, muri ntore bandanye. Umwami nawe mwijuru ariko ararira avuga ati abana banje ivyo barimo. Ngo rero abayuda baranezerwa cyane. Herode aravuga ati mwana, ati nanje reko mbonye ko abayuda banezerewe, reka ndabongere. Ati noneho nkuremwo umutwe, kuko murazi ko Petero ari we yari umurongozi. Ati noneho ninakuramwo uyu barankunda, baranezerwa, ati nkore ku mutima wabo banyizigire. Ngo caramufata amushira mu ibohero. Ati rero uyu wewe kuko ari umuntu akomeye, ifoko sécurité ndayirenforce cyane gose. Ngo amushira mu ibohero, amushira ahantu numva ko hari ngo bararirizi 16. Nukuvuga ko hariho imiryango 4 n'uwa 5 wa nyuma. Murumva ko yaraboshwe kandi ngo bashira ko n'imigozi baraboha. Ariko nkunda Imana. Wo kugarana Imana wewe, ninde yo kugarana Imana? Ninde yo shobora Imana? Ngo abanyeshengero ngo barababara, baravuga ati ibintu turiko turabinegirije mugabo birakomeye, irifo ko duhaguruka dusenge, dutakambira Imana, iki cyago gihagarara. Haleluya. Bantu b'Imana, murumva imbaraga zo gusenga, murumva ubushobozi buri mu masengesho. Ngo barasenga bakobeje, Imana yumva amasengesho yabo, iravuga ngo ninge manuke mburizemwo umugambi wa Satani yarashaka kwiyongeza, ndawiburizemwo. Haleluya. Ngo ituma marayika wayo. Petero nawe ngira urazi, Petero nta nubwo yarafise bw'urupfu, kuko yavuga ati ibyo byose gupfa n'inyungu kuri jewe, niko niyumvira, kuko gusinzira buca wicwa nuko hari irindi banga uburyamanye, kuko ubundi wohahamuka, wogira ubwoba, wogira agahinda. Petero yarisinzira, yarazi neza ati jewe ibyo byose ninapfa ndataha ku Mana.
nta bwoba yari afise, yari asinziriye. ngo umumarayika araza ngo yatsa umuco mu cumba yari aryamyemo, ngo amukoma ku rubavu. Petero, ambara inkweto zawe, ambara ibirato vyawe uvyuke, wishireko n'umutamana wawe, tugende. Petero aravyuka, urumva abararize ntibigeze bumva nihabari. Imana yaje gukora, hari umuraririzi yobaho? Nta muraririzi. Haleluya. Umva, igifasha ibyawe, igifasha bawe, marayika w'Imana manuke kubabohora no kubatabara. Satani ntazohagarara, abadayimoni ntibazohagarara imbere y'amasezerano yawe. Haleluya. Usabwa kimwe gusa, usabwa gusenga. Haleluya. Usabwa gutitiriza, usaba kuguma imbere y'Imana, ukarindiriraho, ukarinda igihe cy'ubutabazi. Haleluya. Abanyeshengero ngo basenga bakobeje, Imana irentervene. Haleluya. Ngo hanyuma bararengana urugi rwa mbere, rwa kabiri, rwa gatatu, rwa kane, no rwa nyuma rero rwari rumva gogo rukomeye ngo ruriyugurura. Petero ngo yaraza ati yumva kumenga ari mu ndoto, ariko ajya yumva akayaga kamuciye ko ati eka vya bindi n'ukuri. Haleluya. Bantu b'Imana, hari ibintu Imana igukorera, hari ibintu Imana igukorera ukumva umenga ni indoto. Umusozi muremure ubona ukomeye, ikigatanya kiri imbere yawe, ukabona igitondo kimwe Imana igitembagaje, ukavuga uti c'est pas vrai, ibi nivyo birashoboka. Ndakwifurije muntu w'Imana ngo ibyo wabona bidashoboka, ibyo wabona byabaye umusozi imbere yawe, ndasenga Imana datarugira byose ngo ivyubike, nawe utangare, utangazwe n'ubushobozi bw'Imana. Haleluya. Utangazwe n'imbaraga z'Imana. Ndagusengera ngo Imana igutangaze. Haleluya. Ngo aratangara avuga ati yo, ega narinzi ngo ni indoto, ati kumbe n'ukuri. Yaciye agenda, sinahasomye ariko ushaka uhabandanye uhasome. Yaciye agenda aho bari bateramiye basenga, hari igicaniro cabo. Ariko bantu b'Imana, ndabinginga mwe mugira ibicaniro mu nzu zanyu, ndabinginze gira igicaniro mu rugo rwawe, gira igicaniro, kuko ahantu hari igicaniro insazi ntizipfa kwinjira, ntizipfa kuduma. Urumva abadayimoni ntibapfa kwinjira uko bashaka. Gira igicaniro. Imana, Petero iyo hataba hari igicaniro bahuriramo ntiyari kumenya niyaje iryo joro, ariko yaciye ajya kuri ico gicaniro ngo aradodora, ngo haza umukobwa kumwugururira, yumva nijwi rya Petero ngo acariruka agati ndababwira ati Petero araje, ati kare ati ivyo bintu uri kuravuga nibiki? Ati Petero yova mu maboko ya Herode, ati niwe. Yo hewe ngo bacaja kumwugururira, basanganiwe. Haleluya. Haleluya. Wacatangira kubadondera byose uko byagenze, bahimbaza Imana. Muntu w'Imana, nukuri wizere, niwatitiriza ukaguma imbere y'Imana, izogutangaza hama uhimbaza Imana. Haleluya. Izogutangaza hama uhimbaza Imana. Imana nta kindi kiragishinga, iragishinga no kukugirira neza, iraje ishinga no kungirira neza, kandi byizobikora. Ndakubwiye muntu w'Imana, ni wewe byose byugaraniye kuri wewe, inyifato yawe. Hari abantu bashaka ibitangaza by'Imana kandi nabo bagenda uko bashaka, batagenda uko ijambo ry'Imana rivuga. Eka nico gituma abantu b'Imana, abantu bateba mu makorosi. Abantu nico gituma duteba mu makorosi. Imana siyo yananiwe gukora, oya. Imana siyo yananiwe gukora, ahubwo nitwe twananiwe kugenda uko Imana ishaka. Imana yoyo umva n'umunezero wayo, n'umugambi wayo, n'ibyishakiro umuntu wese yaremye yifuza kumugirira neza. Ariko ikibi twigendera mu byo dushaka, tukanka ivy'Imana ivuga, nayo irakureka. Imana ivuga ngo ndi musigwa musanga. Haleluya.
wisize n'ukuri. Imana ni liberale, Imana ntawe ikwegesha umugozi. Eka ikikorera kubwira kandi n'ubiri kwiravuga, n'ubiri kwirakubwira, n'ubiri kwirambwira nahawe nanje ukugenda ukwishaka. Imana ntidushobora kuyicira inzira yo. Inzira yarahejeje kuyitrasa. Hari abantu bwiruka Mana yanjye bakaronka n'ibyo bavuga n'ibyo baguhaririza bakabironka, nkibaza iyo bariko barabikura nkahebura. Imana irakureka igombye guharira iyo utagombye gukora. Umva yarivugiyeyo nyene mu ijambo ryayo ngo nta n'urunyugutu rumwe ruvuga ngo akadome kamwe kazova ku ijambo yivugiye ngo yo kwemera isi n'ijuru bigakugwaho, ako yemera ko ijambo ryayo rikugwaho. Urumva akerwa Imana itena ku ijambo ryayo yo sacrifice n'ijuru hako yivuguruza ku cyo yavuze. Mugabo wowe uri kurahindura, wowe uri kuricira inzira, wowe uri kurikorera uko ugomba, abandi bariko barahindagura ibyo bahindagura, ngo bariko bahindagura umugambi w'Imana. Yo never, ntibishoboka, ntibikunda. Ntuhindura umugambi w'Imana, ntuhindura ico yavuze, ni wewe wikonforma ku cyo yavuze. Haleluya. Utabigomvira kureka. Imana yaravuze ngo jewe naho abantu batompimbaza kuko nico conye Imana itishoboreye, ibisigaye byose ni vyayo. Ngo na kuko twebwe twaremewe kuyihimbaza, na ibindi hari abavuga ngo binabiriya ngo gumana canke ibishatsira bikwaka ikavyakiraho biri ikabihereza uwundi ashobora kubitanga uko Imana yabishatse. Ikigo udashoboye ni kimwe no kwihimbaza. Kwihimbaza nayo yavuze ngo naho mutompimbaza no hagurutsa amabuye n'ibiti bikampimbaza. Mwijuru hari abamarayika indiri n'indiri ndahimbaza Imana. Rero kuyihimbaza n'inyungu yawe, n'inyungu yawe kuyikura yihimbaza n'umutima umwe nawe ikugirira neza. Iyo urakora iby'Imana ishaka n'inyungu yawe, kuko uhabwa umugisha, ugahabwa ibyo wasezeraniwe, kuko ibyo wasezeraniwe ntupfa kubironka gutyaye. Oya ubironka kuko hari ico wakoze nawe wubahira igici. None uyu munsi wobwira umwana uti wa mwana we kora gutya na gutya, va muri ibyo bintu uri kuragenderamo, akabigendera akaguma bigenderamo, ugira wo muha ibyo ariko aragusaba. Mugabe igihe ubona ari umwana agororotse ntaco utomukorera. N'Imana hari ibintu ivuga ati ibindi bihaye naka byo mumarika byo mwica ikabikwima. Mugabe igihe ubona uri umwana afise uri ordonné, Imana irabiguha. Rero bantu b'Imana, nahawe nanje dutitirize. Umwasi wafise umugambi wo kwiyongeza incuro nyinshi kugira ngo akubabaze, ariko ni watitiriza Imana byose izobihindura kuko iragukunda nanje irankunda. Imana yo mwijuru bahezagira. Ndagushimira Muremyi w'ijuru n'isi ku rukundo dukunda n'imbabazi zitangaje watugiriye, kandi udahengeshanya kutugirira uko bukeye nuko bwije. Turabanyantege nke, ariko mu ntege nke zacu ntudutererana, uduhora hagufu, dukomeza udushigikira, uduhumuriza kubwo urukundo rwawe n'imbabazi zawe. N'ubu ndasenze wa Mana we, saba Mpwemu Yera umufasha mwiza aherekeza iri jambo. Umuntu wese yirimbure araba uko ariko aragenda, uwo utariko agenda uko bikwiriye ahindukire, kuko wowe n'ukuruteza ibiganza bitegeye bose. Wewe ntutoranya ku butoni nk'abantu, ugwishiriza imvura babi n'abeza, ukakiriza izuba ryawe bose, kandi ufite imigambi myiza umuntu wese waremye. Mu Mana we n'ukuri ndasenze riri jambo rigira ico rikoze mu mitima y'abantu, kandi ndasengera abantu Mwana bakunda ijambo, kuko abantu bakunda amakuru, bakunda ibitangaza, abantu bakunda Mwami Imana ibintu bitagira ikimazi. Mbega inkuru z'abasambanye, inkuru z'abibye, inkuru z'ababeshe, mbega inkuru yo zimaze ikiga wa Mana we, ntaco zimaze, ariko ijambo ryanye n'ijambo rifise imbaraga zo gukiza no kubohora. Abantu ntibarikunda, abantu bakunda amakuru. Mbega uramazike amakuru ntaco amaze.
amaze ntacyakiza ntacyashoboye, ariko ndasengera abantu bagira umwete bagira inyota yo kurondera Imana, kuko Imana ni ipfumbase byose mu kiganza cyayo, kandi ibihaba ikunda ko n'ijambo ry'Imana rirabivuga ngo nkunda bankunda kandi abandondera ubudahumeka nibo bazombona nibo bambona. Mukunzi mwiza ndasenze itara ry'imitima y'abana bawe ryaka rigume ryaka, igicaniro kigume caka ntibakazime, ariko banezerwa no kuba mu ijambo ryawe. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose kibi cyawe mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wanje, senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.